94.9 baby. Reka mpungire rero twinjira mwanya w'igishinga ntahe neza na neza bazinibutse yuko gice isaha imwe zinenze kiminota 50 muri studio Radio Black FM nizere yuko mugina mugira ibihe vyiza tuza kwamaze kwinjira muri wa mwanya aho tubashikiriza igishinga ntahe cy'umuntu aba yaradutumanye ndetse ubuzima aba yarabayemo kugira ngo ushobore kuba bwugira abantu benshi buhinduriye ubuzima muri inosi ndetse mu runo rugendo rw'ubuzima. Nkuko muvyumva rero umuntu waza kuba araje Tereza Rumingo ariko amajambo aza kuba ari aya Anike. Ndabaramukije ndabaye kazina karibu nitwa Anike nashaka ndabe gishinga ntaye cy'ubuzima bwanje naciyemwo uko bwambereye ndetse ngikomere nagize mu buzima nugize amakano kanya cangoye gukira. Jewe Anike mvuka mu muryango w'abana batatu. Navuga yuko muhiri wacu turabakobwa babiri n'umuhungu umwe. Mu buzima bwanje bwose nakuze ndi wa mukobwa yihebeye gusenga ndetse yihebeye Imana kuko numva yuko umenga ngomba gutandukana nuko muhiri wacu bari bameze. Muhiri wacu bakuze arabakatolika ndetse bagakura muhiri wacu bakunda gukora inzoga cyane mugabo jewe numva umenga no kwitandukanya navyo kubera ko nakuriye mu idini rya Pentecote. Jewe Anike mu buzima bwanje bwose nakuze numva yuko nshaka kuzovamwo umumama mwiza w'abana banje ndetse nkazokwita ku rugo rwanje mu by'ukuri nkumva yuko umenga shaka kuzovamwo umuntu mwiza ndetse abantu bose bafata nk'icitegererezo. Narabiharaniye iminsi iragenda imyaka iba myinshi hagarayeho nanje nifuza kuzokuba kugwanje nama ntangiye gushaka kuzokuba kugwanje niho nahura n'umuhungu bitwa Fridore. Jena Fridore twarakundanye mu by'ukuri Fridore nkabona n'umuhungu mwiza ndetse Fridore ukutiyemera kwiwe n'ukuntu yagerageza guca bugufi ku bantu bose vyatuma numva yuko Fridore ari washobora kuzovamwo umupapa mwiza w'abana banje bo muri kazoza. Fridore naramukunze ndetse ndamukunda cyane kugeza naho Fridore anumva yuko atawundi muhungu shaka kuzobana nawe atariwe. Fridore ndibuze kuja kumwerekana iwacu twarabipanze. Fridore arazashika muhira nukuri muhiri wacu baramushimye ndetse ntacyo byari bitwaye kwere ko muhira ivyo ntago bari bavyitayeho cyane bo bavuga ati uzoshima tuzogushingira kuri uwo nyene. Nuko turapanga kuzoja iwabo wa Fridore naho nubwiye ko kuba wa Fridore bari bafise ubutunzi bwinshi kurusha ubw'iwacu. Ngeze iwabo wa Fridore kujya kuntu nakuriye mu dini rya Pentecote ndetse novuga nkuko beshi bakunda kuvuga cyane abiwabo wa Fridore babivuze nari umuntu ameze nk'uwo mu Kirundi. Navuga yuko nambara za mpuzu nkuko bisanzwe bimenyerewe saba Pentecote twambara ariko kenshi kavuga ati uko vyogenda kose je sinoheba Imana kubera umugabo mbwirizwa kuzokora ikintu cyo cyose kugira ngo shure kurinda gakiza kanje kandi mbane n'umugabo Imana yanteguriye kuzobana nawe. Iyo wa Fridore ntibavyakiriye neza yuko Jena Fridore ishobora kubandanyana anuko Jena Fridore ivyacu bitangura kuzama gatotsi. Fridore akagonza kumbwira ati nubwo biruko kose ndagukunda kandi nifuza kuzobana nawe mugabo nkabona Fridore atangiye kudendebukirwa nuko niho natangura kumva basi yuko nguriza gukora igishoboka cyose kugira ngo Fridore shobore kumugumana nanje nibwo natanguye kuza ndambara impuzu izabi wabona Fridore bari bifuza kugira ngo nkunde banyemere. Ico gihe natangiye kwambara impuzu ngufi mu vy'ukuri zitari zo bantu bari bamenyereye ko ku rusengero naho barampagarika muri korari kuko nararirimba ko nayo ntanguye kwambara impuzu ngufi kandi ivyo ntaco byari bimbwiye gico naraba gusa kwari urukundo nashaka kugumana na Fridore ndetse kugira Fridore shobora kuba no mutsindira abo wanje.
hama habaho inshuti yanje y'umukobwa yarambwiye ati niba mu vy'ukuri ushaka kugumana na Fridolin wikwirirwa wigora kuko Fridolin niba gukunda wabo ntibashobora kuzokwanka ati ahubwo reka ndakwereke ukuntu Fridolin mushobora kuba yo kwemera yuko mubana. Niho natangura kumva amabwire y'umukobwa mbwiye hamatangura kumbwira yuko ashobora kumpa umuti wo kugira ngo nze ndawisiga Fridolin ankunde kandi anyemere. Hama aragenda arampigira uwo muti ndetse yagiye kuyigana kure kubera ko ntabwo yari uwo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, yari wa ruguru. Aragenda kumpigira ruguru iwabo arawunzanira ngo ntangure ndawisiga Fridolin azonkunde. Nibwo yamuha umuti ntangura kuza ndawisiga, ntanguye kuwisiga inyuma y'indwi zibiri gusa ntangura kugira amabara nk'ay'umunywa amazi. Ndavuga yuko ndagenda mera nk'umuntu yagize ibara, mera nk'umuntu yahiye, kandi vyaza binyarutse gose kugeza naho ivyo bintu nariko ndisiga vyangejeje yaho numva yuko ubwenge butanguye kugenda ndetse ntanguye kubura ubwenge. Navuga yuko uko navyisiga iyo minsi yose vyaziye rimwe na rimwe mu maso ndahinduka ngira amabara, navuga yuko uko nari meze kose ndahinduka mu isura. Hama ntangura kubaza wa mukobwa ati ni kubera iki ibintu wampaye bitanguye kungirira nabi nkuko. Atangura kumbwira ngo nabikoresheje nabi sinawisize nkuko yabimbwiye. Acambwira nkagira gende kunzanira uwundi wo ushobora kuba wobinkiza ndetse nkongera nkaba muzima. Nawe ziri buvyemere kubera yuko uko nari meze nanumva ko ushobora kuri gushoboka cyose kugira ngo nongere mere nkuko nari meze yongere subirane ubwiza bwanje nari ifise. Aragenda kunzanira ivyo bintu na uwo muti wo kwisiga, naho nyine ntanguye kuwisiga hoho bica biba ikibazo. Ici nagenda nama ibihere mu maso hose ncika ibisebe kugeza naho isura yanje yagira hindana ndavyimba, ibihere vy'ibiturika biranza mu maso ndetse ntangura kugenda nipfutse igitambara. Muri ico gihe Fridolin nawe nyine ubwiwe yarandaba akagira agahinda kambaza ati bino bintu nibiki, ni kubera iki wisize bino bintu. Wena namubwiye ati n'umuti nisize bambwira yuko ushobora kunzanira umubiri mwiza cyangwa se umubiri utotaye, sigeze namubwire ko ari umuti nisize kugira ngo ushobore kunkunda. Muri ico gihe cyose Fridolin yarambaye hafi agerageze kushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo ushobore kundinda, mugabo ntivyakunze. Haize imisi Fridolin nawe nyine atangura kugenda mpunga ndetse inyuma y'igihe Fridolin aza kumbwira yuko atagishoboye kubana nanje kubera yuko iwabo ngo bamuremereye bitokunda kabana nanje. Muri ico gihe cambura imbwa n'imbwebwe mbura Fridolin mbura n'isura yanje, amuvuga yuko ubuzima bwanje aba burahindanye buhinduka nkuko. Nugeze mu kano kanya nuvuge yuko mu maso fise amabara, mu maso wanje fise inkovu, kandi inkovu nininya cane, inkovu mbi gose zitewe n'imiti nisize ng'abahungu bankunde canke se ngo Fridolin ankunde yemere ko tubana. Iyi nta yanje ndayihaye abakobwa bose ndetse n'abantu bose biyumvira yuko urukundo baruhatiriza canke se urukundo hari ukundi ari ikintu wokora kugira ngo urukundo ruze. Mugabo ico nobwira cyo nuko urukundo ni ikintu kigoye cyane ndetse nta n'ikintu na kimwe wokora kugira ngo wishiremo urukundo, kandi nta n'ikintu na kimwe wokora kugira ngo wikuremo urukundo. Urukundo ni ikintu kiza mu muntu kandi n'ikintu kiva mu muntu. Urukundo ni ikintu gishigwa handitse kikarindwa kanabungwabungwa, ndetse nobwira yuko urukundo nta kuntu kumwe woruvuga kiretse uwo rurimwo gusa. Niba ashobora kumva yuko yokuri kishoboka cyose kugira ngo urukundo arugumane. Iyi nta yanje ndayiha abantu bose n'ukuri bumva yuko urukundo baruhatije cyangwa se urukundo kuri kishoboka cyose kugira ngo urugumane, ariko siko bimeze. Jewe narabibonye, bakobwa mwirinde.